nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Muri irya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe ati, nimukenyere zigume kandi amatara yanyu yame yaka, nimube nk'abarya barindiriye shebuja ku munsi w'ubugeni, kugira ngo bamusanganire arengutse akuguruza. Ewe barahiriwe abasuku shebuja azosanga bagiteramye. Nivy'ukuri ndababwiye, azozikenyera abavyagize ku ndava, abahetura bagaburira. Aje mu mikangura canke mu gicugu, bazoba bahiriwe asanze bakimwiteze. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Hari igihe duhora twihweza umuntu ingene ameze, ingene abantu tumeze, tugahakwa gutsindwa no kumwiyumvira nabi, no guhakwa kumubona nabi, tukamuhezayo, tukagira kimwe twita mu gifaransa un regard pessimiste sur l'homme. Ugasanga umenga na twebwe haranagera igihe nk'iyo tubonye amagara make adushikira canke ibi canke biriya, bitugora gutumbereza neza nk'uko Imana yabishaka muri twebwe. Ugahakwa gusanga umutima wawe ukakwagiriza, ukumva umenga urishisha, ukumva umenga mbere n'inzira y'Imana kuyikurikira ni nko guta umwanya. Ariko sinzi ko mwumvirije neza iki gisomwa ca mbere muri ribaruwa Paulo yandikiye abaromani. Ubwa mbere tumenye yuko muri ribaruwa ni baruwa Paulo yanditse haciye igihe kinini ari mu butumwa. Yarazirikanye ibintu byinshi, yarabonye ibyagiye biramushikira, yarumvirije ibyo bayaze na Yesu, yarabonye ibyagiye birashika mu mibano y'abakristu, ariko ari mu mpera, nko mu mpera z'ubuzima bwiwe, kandi aryandika ari hano mwibohero. Umuntu ari mwibohero akandika ibintu byiza nk'ibi, nuko aboshwe kubw'umubiri ariko kubw'umutima aridegembya rwose. Harabona aho hanze biyemera ngo baridegembya. Hariho abantu hariya mu gasho bashobora kubarusha umwidegembyo. Kuko umwidegembyo w'ukuri ni uw'umuntu ari mwineza kandi akemera ineza ubwa mbere ku muntu uwo ari we wese, gusumbya kumwemeramwo inabi. Murumvise ingene aha kumbure nuko mu Kirundi sinaravye neza muri Bibiliya nshasha uko ngene babiduhaye. Hari akantu Paulo yasoze akagira ati, aho igicumuro cagwiriye ngo niho inema bagashize ko yarushirijeho kugwira. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Bivuga yuko aha mwumvise agereranya Adamu na Eva, nako Adamu na Yesu. Abandi baca baza kugereranya Eva na Bikira Mariya. Sinze babigeze kuba banajajura gose ati raba Eva na Bikira Mariya. Eva, iryo jambo, iryo zina Eva uricuritse ugahera inyuma usoma uja imbere usomamwo ya Ave Mariya. Mugabo naba bariko barajajura bakoresha amajambo. Dufatira ubwa mbere anyi Paulo agereranya Adamu na Yesu, kerekana ati muri Adamu igicumuro cavuye kirandagata kirinjira mu bwoko muntu. Aha twumve neza Paulo avuze Adamu, si Adamu uri muri kiriya gihumwe yatangura ubwa mbere, ni Adamu ari muri wewe, ni Adamu ari muri jewe. Umwe akoreshwa n'ibintu nogira ntiruntu y'amagara make y'umuntu, akoreshwa n'impengamiro y'icyaha, akoreshwa n'impengamiro y'umunoho, y'ubwibone, y'ukugomba kuganza abandi, y'ukugomba kuboneka y'ukumenga yo bifatiro rya byose. Umwe agumukana n'Imana akayitera akagere, kagira ati ndashobora kuba ku buhige bwanje niganirira na shetani n'inzoka,
ikiyago cyawe nanje si cyo mbona ko gihambaye, kandi ibyo umuntu wese arabishobora. Ukaba waragiriwe amahirwe ukaba utaraca ngaho, dushimira Imana, dushimira Imana, kuko vyoshika hari igihe birabidutangaza ukabona n'umuntu yahoze ahagaze neza mu Mana agategwa, Adamu gasanga yasubiye kuja hejuru, amagara make yiwe akaja hejuru, ukabona umenga n'umuntu aganira na yanzoka gusumvya uko aganira n'Imana, gaca yuzura ubwishime, kabona yuko umenga vyose yo vyimarira, kabona yuko umenga vyose yo vyishoborera, agaca atangura kugira indabo itariyo iwe ku buzima bwiwe, ku buzima bw'isi, kandi ibyo bica biza mu migenderanire iwe n'abandi. Ajya ugusenga kutuvyaramwo ikibita mu Congereza mindset, mentalite shasha y'ukungene tubona ibintu, tugwana ngo twumve tubona ibintu uko Imana yabishatse, uko ibitwereka mu ijambo ryayo no mu nyigisho y'Ekleziya. Kuko burya mu nyigisho y'Ekleziya ni mutima mweranda abandanya yigisha, kumwe Yezu agira ati ahazozira azobashikana mu kuri kose, abandanya yigisha muri Ekleziya kugira ngo adushikane mu kuri gusumbirije, mugabo vyose akabishingira mu ryo Yezu yatubwiye. Adamu rero iyo bamuvuze anyi pariko aramuvuga suriya munanyegeje hariya, oya ni wa muntu ari muri twebwe w'amagara make. Nibyo twarabatirijwe, turakira Yezu Kristu, turakira Yezu Kristu, ariko inyigisho y'Ekleziya kandi n'ubuzima burabitwereka yuko twarakijwe, niko nogira nti ico gicumuro gikomeye cyo dutwara tugaherera kwa Shetani, ariko Imana ikaduha igihe cyo kubaho kugira ngo muri yo batisimu yaduhaye ibandanye iheraheza igikorwa cyo kudushikana mu gihagararo cyuzuye cya Yezu Kristo. Ibatisimu yacu ikatwinjiza ahantu mu buninahazwa bw'Imana, ariko ubuninahazwa tugitwara mu gihe tugire Kristo. Ugaheza ibatisimu yawe wa munsi yobatirizwa, uzoba uri kurayigabanya, mugabo ukamuyizirikana nk'iyiguherekeza mu buzima bwawe, uzoba uri kurayituma yuzura. Imana yaguhaye ubucuti nayo bwuzuye, ariko kubera yuko ukiri umuntu wo mu gihe, hariho ibintu yashimye kuza irasozera, mugabo ifatiye muri uko kuntu wamaze kuyakira, ukatura ko wemeye kuyakira nk'Imana y'ubuzima bwawe. Ivyizirakora rero vyo gukuhinyanyura gushikana mu bweranda bwuzuye byanditse mu gihe. Ni mu gihe rero natwe muri hano mbere Yezu Kristo agira ati ndinzira ukuri n'ubuzima. Warakiye ubuzima bwiwe mwibatisimu, ariko buzushikira ukuri kose bugingo mu gihe cy'ubuzima bwawe Kristo woguma umugira inzira y'ubuzima bwawe. Warakiriye ubuzima ukabandanya uca mu nzira ya Kristo, uzoshikira ukuri kuzuye ku buzima budahera. Bivuga yuko rero ni muri Yezu Kristo Imana yaturemye gushasha. Abahinga mu vy'Imana bo bita abateologien bakahazirikana ijambo rikomeye ry'ukungene ngaha Paulo yahishuriwe n'Imana ko mw'icungurwa ryacu muri Yezu Kristo hariho igikorwa gikomeye Imana yakoze cy'agaciro kadasanzwe gusumba n'igihe yaturema. Tugere Kristo ngoma abazi ndabacokoza. Ni bangahe icyo kintu tucemera? Yaba tucemera, hariho anniversaire twokwama duhimbaza usumbe ya yindi waremwa mu mbanyi ya mama wawe, imwe wavuka mwisi. Ni bangahe twibuka guhimbaza anniversaire y'Ibatisimu? Ni bangahe? Mugabo ujya munsi Imana yaragukoreye mw'ikintu gikomeye
kirengeye icyo kuba waraje ngaha mu isi witwa mwene Harushimana Fulgence na sinumva ya Marciana, urateba witwa mwene Data, Mwana na Mutima Mweranda. Icyo kintu kirahambaye rwose. Uremera yuko Adamu muri wewe atogira ijambo rya nyuma, ijya mbere n'ijya nyuma, ahubwo ko Yesu Kristo umwana w'Imana nzima ari we yo kwama kugira ko ububasha ijambo rya none giwe rikakugenza, kandi rikazoba riryo rigira n'ijambo rya nyuma, ububasha bwa nyuma kuri wewe. Parakatubwira ati rero ivyo Imana yakoze muri Yesu Kristo birarengeye na kure ivyo icyaha gikora muri twebwe kubera amamuko yacu, kubera Adamu. Hari ibyo usanga umenga aracyarimwo muri twebwe. Dusabe rero Mukama kugira ngo mu kubizirikana, hari ikindi kintu Paulo yatubwiye gikomeye, akagira ati kubw'ivyo, kandi sinzi ko murabibona mu buzima, kubw'ivyo kubona Adamu yaragambarariye Imana bigaca bikikumurandaranda mu bantu bose bavuye baza mu nyuma bakomotse kuri we. Niko igihe twemeye kwishamika kuri Yesu Kristo, tukakira Yesu Kristo, tukaremwa gushasha, tukaronka ivuka rishasha, ngo mwibatisimo, ngo Imana yadukije igicumuro cy'inyanduruko, tuba abana b'Imana n'abana b'Ekleziya, tukemera kwakira Yesu Kristo. Niko n'inema y'Imana tuba twakiriye iheze igihe twemeye kuyibamwo izirinjira no mu buzima bwacu n'abatwamukako. Ibyo bintu mumaze kubibona. Muze murabe nk'akarorero, nko mu muryango w'abantu banyegewe na un esprit d'ivrognerie y'utuyoga, uzobona umenga ni ikintu gihanahanwa mu mageneration yabo. Ibyo bintu mumaze kubibona. Canke mbere tuvuge nk'ubu gasanga ni muri generation y'abantu binjiwemwo na l'esprit d'adultère. Abapapa bavyara abana b'ukuri mu ndoa z'ukuri n'abandi bavyara ku ruhande, uzobona bitera abandi bikurikirana abandi. Muramaze kubona ibyo bintu? Muramaze kubikurikirana? Ariko iyo haramutse havamwo umwe akavuga ati ndakiriye Yesu Kristo, agaca uwo mugozi, abamwamuka ko babahiriwe, birabava ko bakabandanya bavamwo abantu batangaje. Urashobora gusanga wisanze uri mu muryango w'ikintu. Ndabona abantu bamwe bari mu muryango w'abantu batewemwo n'ishetani yo kwiyahura. Umuntu adashobora gusuporta yuko ngo bamukengereye akimanika, nawe nyene atazi ingene ubwo bubasha bumuyora. Ugasanga hagomba kugaruka iyo shetani. Iyo bantu bibananira kwiyakira, kwakira amahesheke y'ubuzima, akumva umenga umwanya wari wose arakwa kwiha urupfu gusumba kuryoherwa n'ubuzima Imana imuhaye. Bivuga yuko icara neza mwumve, harimo inyigisho ikomeye. Ugukora icyaha kwanje ntivyijana, nukuvuga hariho solidarite dusangiye n'abantu bose. None twese si Adamu umwe dukomokako. Iyo nkoze ibyaha kandi nkabitsimbatariramo, kuko burya hariho ibyaha tugwamo kubera amagara make, iyo umuntu anyarutse guca yihana akigarura agasubira kuronka y'abatisimu ya kabiri. Kera abo twita abakurambere mu vy'Imana, les pères de l'église, bahora bita isakramento ry'ikigongwe ngo ni batisimu ya kabiri. Nukuvuga n'Imana isubira kuguhanagurira ibibi, kakurutsi, kakuvura, kagukuramwo ico kintu. Iyo kibandanije giteba kikinjira mu mero yawe, kigacika umutima mubi,
un esprit kikaza kiratera n'abandi mu bantu mufatanye mu buzima kikinjira. Nico gituma ntimuze murashinata ku masakramentu y'Imana. Abantu mutirega, hariho ama esprit mauvais mu kwegera ku bandi muri amadanje public muri ecclesia. Ego abantu batigaya, ce sont des dangers publics, kuko ibicumuro byabo bibatuma muramaze kubona imbwa iriko iragenda yumviriza ubwako bw'ikintu, na shetani irumva iti aha hantu genda hafise ijambo, izikurikirana ivyayo ukayikwegera mu bandi utabizi. Ni nk'uko umuntu ari munema yeza agerageza kuba munema yeza, inema y'Imana ikamubamo, ahamagara ububasha bw'Imana ku bandi. Cyo mwari mubizi, ega nibi nyene Paulo atubwira. None rero hakaba ari uruntu bunze ko uruntu rw'ikibi ushobora gusanga uguma mbere usengera ko usangirira ko. Ugusenga kwa mbere, la première adoration y'Imana, ugusenga Imana kwa mbere no gukura ibyaha mu buzima no mu mutima wacu, no gukura ibyaha mu migenderanire yacu. Niyo ntango ya mbere yo gusenga no gukunda Imana. Abenshi baza yo gusenga no gukunda Imana rukuza tukavuga ibisabisho, ugasanga arafise anar oratoire agatera louange bukumva mwese bamanitse mu ijuru rya kane, mugabo watigeze adugaye. Yamanikishije amajambo meza gusa, we nigeze aduga, kuko arafise uruntu abunze ko agisangiye na sekibi rutuma yeza adashika ngo akore ibikorwa bimwe by'ubukiriro mu bantu. Ntitukamenyere kubundikira no kubika ibibi muri twebwe, twibaza tuti twe turasenga cyedare ngo ubutumwa mu radio, qu'est-ce que tu veux? Chendo mwibutsa Imana wi radio quand même. Bikira Mariya turazi na muzinanye he, kandi aza agashobora gusanga hari ikintu gitambamye kibuzi inema y'Imana gushikira abandi, kigaca gishwara abandi kubera relation musangiye. Turondera amahorasyo meza rero mu nema y'Imana, twanduzanye ubweranda bw'Imana. Ndabuze ijambo ryiza, kwanduzanya umenga ni ikintu kibi. Duhanahane inema y'Imana, tugwanye ibibi bwa mbere muri twebwe, muri mentalite yacu. Inema y'Imana ibe nk'iyisuka hagati yacu, kugira ngo muri wewe utware Yesu Kristo. Ni nabwo buryo bwo kugaba twumvise Yesu yatubwiye kwama tugabye, no kuvuga kwama turi mu nema yiza, kwama dufise umgenge, umutima n'umuzirikanyi kakaja mu kunze gukoresha ko mu Cyongereza, biri clean, biri transparent. Amagara make ntahera, ariko twumvise yuko inema y'Imana iratsinda ikibi. Nuguhera amagara make tugacika comme un esprit mauvais mu bandi. Umukama yarabibonye, aradusigira uburyo bw'uko twoguma turi clean, tukama tugavye, tukama turi mu muco w'Imana, kugira ngo aho Yesu azogarukira azagira ati wewe uri wa vrai ndakwibonamo, uriya nawe umwe wese rero yirabe muri we, ninde mpinguvu muri jewe, mpinguvu Yesu canke ndacaha inguvu Adamu? Ingisho ni gwawe, tugire Kristo.